ikimenyetso kigira gatatu ni kugira nte kwavuze yuko gukunda kurota ubona ikimenyetso kigira kabiri kurota ubona uri mu kagwe k'abantu benshi cyane gusa ico kivuze tugize ikimenyetso kigira gatatu. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira nte kurota cyane cyane mu ijoro, gukunda kurota mu ijoro, gukunda kurota cyane, gukunda kurota mu ijoro kenshi na kenshi mu ijoro, utanga kubona ikibona ibintu bitandukanye. Gukunda kurota mu ijoro ubona ugenda ahantu hatandukanye, mara ukaba tubona muri Amerika, ukaba tubona muri Europe, ukaba tubona uri mu mvyeyi uri muri Afrika, ukaba tubona ufate ko turi muri Tanzania, uri muri Amerika, muri Omani, muri ni kuvuga iki gishetani cyaza cyagutwara hehe, yagutwara kuza gukora iyo mirimo mibi nkiyo nkitandukanye, kubera byacamaze kwinjira mu mubiri. Hama wagenda kurota cyangwa karota iyo ndoto ukarumenga rose ndoto nziza, kumbe ntumenye yuko wewe uri kwatwaga ibintu by'uburozi, uko twabwa mu kuzimu uri kuricwa atabyuzi. Ikimenyetso kigira kane, ikimenyetso kigira kane, gukunda kubona umubiri wawe kenshi na kenshi, kukunda kurota mu ijoro ubona umubiri wawe umenga uri gipande, ukarota mu ijoro ubona umenga nta kuboko ufise, ukarota mu ijoro ubona umenga wewe nta mutwe ufise, ukagenda nta mutwe ufise, ukarota ubona umenga ukagenda nta maguru ufise, ukarota umenga ukagenda ubona inusu uri umuntu, inusu uri imbwa, inusu uri inzoka, inusu uri umuntu. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko wagize bigaragaza yuko ufise iki, warozwe ijini giki, ishetani giki gindogano. Ibyo shetani ni shetani ribi cyane gose, riri hehe, riri hafi y'iki, riri hafi yande ya ntuze, riri hafi yande ya ibilisi, riri hafi yande ya shetani. Mfite shetani ni ujya mukuru wa shetani wose ku isi yose, umwe akuga mu ijuru agatabwa hehe gatorwa ngaha ku isi, kubera iki, kubera ibikorwa vyiwe bibi. Ikimenyetso kigira gatanu, ikimenyetso kigira gatanu niki, ni kuvuga iki, gukunda kurota cyane gose mu joro ubona kugira nte, ubona uri kuratamba n'imbwa, ukunda kurota mu joro ubona kugira nte kurakina n'imbwa, ukabona umenga ijya mbwa ni nini, ukabona umenga uri mutoya, cyangwa ukabona umenga ukakina n'imbwa, ukabona umenga wewe ni muto, ijya mbwa nini cyane gose, cyangwa ukabona umenga imbwa igomba kukurya, ukabona umenga ukakina n'inzoka, ukabona umenga ukakina n'inka, ukabona ukabona kiya kintu warose cyuko warose nico kinini kugusumba wewe. Ico cyose ni kintu kigaragaza ko wewe wagize nte, watupiwe, warozwe ishetani, ijini giki gindogano, ugendana ijini giki ry'abarozi, bangindogano ijini ry'abarozi. Abarozi n'abarozi b'abantu, n'abarozi b'amajini, n'abarozi biki bajya gukoresha ibintu by'iki by'imizimu. Ikimenyetso kigira gatatu ni kigira nte, kwiyumva ngo umubiri wawe, kwiyumva ngo umubiri wawe wumva umenga ugiye kuryama mu ijoro, ukatanwa kurota ubona umenga indutu zitanye ubwoba gose, ukarota ubona indutu zitanye ubwoba, umenga ukrakire rw'izosi, umenga ugomba kwicwa, umenga kurakubitwa, umenga uhambwa, ubona umenga uhambwa ibintu nk'ibyo, ubona umenga uri mu kaburi. Cyo cyose bigaragaza ko wagize nte, watawemwo ishetani, warozwe ijini n'abarozi, abarozi bagize nte, bagutayemwo ishetani ribi. Kandi iyo shetani avuze ko shetani si shetani isanzwe, ahubwo ni shetani gira nte ikorana nande n'umukuru w'amashetani ku isoso, nawe nindi ni satani. Ikimenyetso cy'indwi ko satani afise incorekezi wiwe. Ikimenyetso cy'indwi ni kugira nte, gukunda kurota ubona uri kurabaga, ubona ko tubona ukurabaga, ubaga inkoko, ubaga intumu, ubaga imbato, ubaga ingurube, ubaga inkwavu, ubaga ipanya zo mu nzu, canke ipanga zo mu ishyamba zose, ukunda ko tukarota umena amaraso n'ivyo onya. Wowe ugize ufunga amaso gusa ukarota ubona uri kurabaga, ugize cyangwa ukarota ubona ukurikiza abantu, ukarota ubona ukurikiza abana bawe, ukarota ubona ukurikiza abagore, ukarota ubona ukurikiza nyoko wawe, so wawe, ibintu nk'ivyo onya, mukavuga ibintu nibiki, ukumenya ibyo bintu bikunze. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko hari shetani bigutuma ariko arabigusha kugira ngo ushobore kugira nte, ushobore kubikora. Ikimenyetso kigira icy'umunani ugira nte, gukunda kurota mu ijoro wambaye impuzu zirabura. Nicyo gituma twebwe ngahanya iwacu je kuvugwa nta mpuzu y'abaruza wambaye, kuko impuzu y'abura ni ibilisi, impuzu y'abura ni nguvu yagiza. Hamwe irambagwa ugiye gusenga, ariko kesi na kesi abandi bayikora, abarozi bakunda kuzikoresha kugira nte mugushaka kuroga abantu, gukora ibintu bibi bigira nte bisubiza inyuma ubuzima bw'abantu. Ikimenyetso cyenda, gukurota ubona ukuwemwo urukundo rwawe hagati n'umukenyezi wawe, hagati n'umwana wawe, hagati n'abavyeyi bawe, ukumva umenga urabase gose, ukumva umenga wobica, ukumva umenga ukatuma ukakora ibintu bibi, ibintu nk'ivyo onye. Bacu mutuna bati ibintu hose ni biki, kumbe hari ikintu kibigutera. Izo nzozi mukunda kurota simwe muzirotesha, hari kibatira kugira ngo ushobora kurota ivyo bintu, kibereka yuko ivyo bintu bikore ko byo bari byiza, kumbe ni ibintu kugira ngo ivyo kuba zimiza. Ikimenyetso cy'icumi, kurota uri kuraguruka,
ukabona ngo umuntu hagurutse atari impuzu yambaye, ukabona ngo umuntu hagurutse yibe yari gusa atari ikariso yambaye, ukabona ngo umuntu hagurutse yambaye impuzu gusa ngo niko vizuri, kumbe hakuna. Kumbe uri kwegirane uri kurigisha uburozi, uri kurigisha uburozi. Sikia ndoto yako tugurutse ngo ni ndoto nziza, hapana. Hawezi ndusha kurota wewe umisoro wasinzira wafunga amaso karota ubone kuhaguruka. Tutose ni ndoto mbi zigaragaza yuko wagize nte watayemwo ishetani n'abarozi. Ikimenyetso cy'icumi na rimwe aricyo cyanyuma, cy'icumi na kabiri cyanyuma, kurota ukunda kugira nte, kurota ubona uriko uracapka, ugasanga kurota mu ijoro ubona uriko yagucapa mu mugongo, wakora kwandika kibintu cyangwa byukumenga ngo mbona ndamushatse ufise, kaje kumenga mbona umenga mugatondo bakwanditse ku maguru cyangwa mu mugongo cyangwa mu masehe, byose mbitugaze ko yagize nte watumiwe ishetani, ijini n'abarozi. Umuntu kwanyumviriza uri ngaha mu gihugu, uri hanze y'igihugu, gira ico ushoboye gushikiriza, wandike commentaire ngawe hasi, ushobore kubaza abaza tukabishura. Mikiri nacu mugire sabone, mugire partage, muhana hane ibyo biganiro byacu kugira channel yacu ya Dr. SWALEH TV gushe kurega ku mande z'isi. Hari abantu benshi bafise ibibazo byo gushaka kuvugwa, ari ugasanga katefuna mu Rwanda, katefuna muri Kongo, katefuna muri Kenya, hari umurundi kazi, ari umurundi, kumbe nga Burundi hari abantu dushoboye, natwe tuvuga ati natwe mu gihugu cyacu Burundi turashoboye. Wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amuru Imana abandi namwe.